Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nk'uko mubibona rero nashaka tuyage ku mitego abanyepolitike bategana hagati yabo iyo bankana, iyo batahisemo kuja ku rugamba bahitamo gutegana imitego kugira ngo bafatane bicane hagati yabo batarinze gusesa amaraso y'abanyagihugu. Iyo mitego rero babatega nta yindi nutumashu, aka kantu bategesha imbeba mu Kirundi bakita akamashu. Rero mu abanyepolitike nabo murabizi yuko bategana bakoresheje abategarugori, abakobwa n'abagore bafise ibimero canke imyimerere ibitandukanye, baba bafise mu matako hagutse, baba bafise mu nda hato, amabere manini canke mato, ubugufi canke uburebure, ariko bivana n'uwo bariko baratega uwo ari we. Rero mu karere kacu East Africa turamaze kubona ko iyo ngeso ikazeho cyane, ariko bikaba bikunda gukoreshwa na leta y'u Rwanda. FPR akaba ari ikoresha abakobwa b'abanyagihugu, bakabakoresha iyo training yo gutega abanyepolitike kugira ngo babafatire kuri abo bakobwa. Rero abanyepolitike bafatwa kubera iki bategeshwa abakobwa. Mu Kirundi turaca umugani tuti urugutegeye kunda ruba rukwishe. Muri politike naho urumva duca tubacira umugani tuti urubategeye ku gitsina gore ruba rubishe. Ushaka gufata umunyapolitike byihuta urumva utegereza kumutegera kuri ico gitsina. Abanyapolitike rero benshi n'abantu usanga mu ncamake si kubona abanyapolitike gusa, abagabo benshi bategewe ku bagore bofatwa gusumba kubategera ku nzoga, gusumba kubategera ku ndya, gusumba kubategera ku mafaranga. Umutego wa mbere wihuta nuko abagabo nka bose bakunda igitsina gore. Rero kuri ico abanyapolitike bagaca bagikoresha mu guhigana. Ibi rero byo gukoresha igitsina gore mu guhiga bagenzi babo ni ugutesha agaciro abategarugori, mu ncamake abakenyezi n'abigeme. Mu Kinyarwanda bavuga ngo abategarugori n'abantu sinzi n'indagibagiye gatoya, ariko ndaza kugibuka ngo abari n'abategarugori. ni ugutesha agaciro. Politike rero yo gutega abagabo bakabategesha abategarugori, abari n'abategarugori canke abagore n'inkumi, ni politike y'umwanda. ni cyo kumwe na politike yo gusesa amaraso ntaho bitaniye, kuko gutesha agaciro umukenyezi. Nagomba ndababwire yuko gutesha agaciro umukenyezi ari akamaramaza gusumba ibindi byose, kuko burya nubwo abantu bibaza ngo abantu ngo bakenyezi ngo turi abantu ngo b'intege nke ngo atatu tumaze muri biki, ariko nagomba mvuge yuko nimba udashobora gushikira umuntu wewe wigiriye ukareka kumutega uwo mugore canke iyo nkumi canke uwo mwari umutegarugori, ni ukuvuga yuko urabona mu ncamake aba nagusumbya agaciro, kuko ibyo udashoboye nawe ababishoboye. Ibi ni ibintu rero abanyepolitike benshi bamaze kumenyera gutegwa abagore, ariko kandi na cyane cyane nko mu banyepolitike bo muri za opposition, ni ibintu bakwiye kuba maso cyane kuko FPR irikira bikoresha cyane, irikira yivuye inyuma guhamagara abagabo b'abandi canke imisore. Mu ncamake mu mico n'imigenzo y'abikirundi canke ya Kinyarwanda ntabwo tumenyereye abakobwa canke abari n'abategarugori birehereza, aho ashobora kukubona kuri social media akakwandikira we nyine ubwiwe, akakubwira ko yagukunze, akakubwira yuko usa neza, akakubwira ibintu byinshi ko yakugwariye, nimba ngo ni indege, ivyanda gutatiye. Ivyo ni ibintu bitamenyerewe mu bantu b'abari n'abategarugori canke inkumi n'abagore. Mbega inkumi n'abagore canke abo bari n'abategarugori ntidukunda, ntidufise iyo emotion yo kubona umuntu w'umusore canke w'umugabo bakamwifuza.
nibaza yuko abari n'abategarugori canke izo nkumi n'abagore ku by'ukuri barakunda, ariko ku burere umuntu aba yarahawe mu mico n'imigenzo ntabwo wigera wumva yuko uri comfortable yaho wotumbera umuntu uze kumubwira ngo naragukunze, ngo narakugwariye indege, ngo narapfuye, ngo mana yanje, ngo ivyo bintu ntaho bibaho, nta nuko bibaho. Ikindi naco kandi aba bantu bakoreshwa baba ari abana bakiri bato cyane, b'abana bafite udusonisoni bisaba ko babaha amatereningi mu ncamake. Nibaza yuko umwari cyangwa umutegarugori, ndeka mvuga izo nkumi abari atarakwiza mu myaka 30 ntiwombwira yuko afise kurinduka ngo yihange umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo afise nk'imyaka 40, umwana w'imyaka 18, 17, 18, 20, 21, naho yoba 26 kubahuka umuntu w'umugabo w'imyaka 40 n'igindi ngo naragukunze, ngo urumva ngo ndagukunda cyane, cyane urumva ngo ndakunda ibiganiro byawe nkabikunda cyane, nashaka ngo dukundane. Ibyo bintu impossible, ntibishoboka na gato, yuko turi reserve sana. Ndetse abantu abari n'abategarugori cyane abigeme cyangwa abakenyezi ashobora no gukunda umuntu ntabimubwire, ariko mu mutima yaramukunze rwose, kubera ko ntabwo twigishije kuba expressive, urumva kuba abantu kuromora aba bantu. Rero kugira ngo ubone umwana w'umwigeze mwiza, umwana w'umukobwa bamanje gucisha mu mamesa mu mavuta, bakamusiga ivuta rikamusinyura neza, hanyuma ukabona ku gatelefone ariko arakurondera akirondeza kugira ko yabikunze. Ni ibintu abanyepolitike benshi bakwiye kugira amakenga cyane. Politike z'ubu ni kuba ziteye ako guko waba uri ku rugamba, waba uri usura ku mapolitike usanzwe, baba bariko barakurondera bashaka ngo baronke uburyo bagutega abagenzi bawe, hama rero bagasanga nta n'ukundi kuntu bari bukuronke atari nyene ukugutega abo bakobwa. Hanyuma kandi ikindi kintu bivanye n'uburyo abari n'abategarugori canke abigeme n'abakenyezi ubu basigaye bakoreshwa nk'igikoropesho. Mu ncamake abagabo bapfa politiki basigaye bakoresha mu buryo bwo kubatyokorora, mu buryo bwo kubatesha agaciro. Nibaza yuko iyi nayo ari opportunity yacu nk'abakenyezi n'inkumi bakinjira muri politiki, abandi nabo bakaba activiste, bakiyamiriza abantu bose bakina politiki yo kubakinisha. Imibiri yacu ntikwiye gukinisha, siyo guteshwa agaciro. Uhoraho yaturemeye kugira ngo imbuto ziwe ziducemwo mu kugira isi rondoke. Ntabwo Uhoraho yaremye abari n'abategarugori kugira ngo babe umupira wo gutererekanya, batererekanya, na cyane cyane nk'aba bana babigeme baba badafise uburenganzira bwo kwanka, gukobesha baba babayeho nk'imbohe. Ntabwo ku vy'ukuri ari ibintu vyiza, ibi ntabwo ari ibintu vyiza cyane. Ariko kandi benshi baba kubera ko bakunda amaronko, bagakunda ibintu byinshi, abana benshi baba bavyishimiye gutumwa, bagahabwa ayo mahera, bakagurirwa iyo mishatsi, amasakoshi, bagatwarwa kuri izo trip, baba bavyishimiye, ariko si ibintu vyiza. Rero ukuntu abagabo b'abanyepolitike bakwiye kuvyirinda ni ukuraba gukora ibikorwa vy'inguvu bibasamaza, na cyane cyane nko kuja muri siporo cyane. Siporo, iyo umuntu akora siporo cyane, ntabwo burya abantu benshi baja muri siporo ntimubibaze ngo n'abantu ngo bakunda kuba bariko bariruka inyuma y'ibitsina hovyo, kuko za nguvu bari kuja gukoresha iyo baba bamaze kuzikoresha ku wundi murimo kandi w'ingirakamaro wa siporo. Kandi abanyepolitike nibaza ko n'abantu bakwiye kugira izo siporo ngo barambe, ndetse no kuramba gusana cyane cyane ko ari abantu bakunda intambara. Nibaza umuntu wese akunda intambara akwiye kuba ari muri training yo kwinonora kugira ngo yame ari ready. Rero ni kuba ready minded no kuba ready physically, bariko bararaba neza, bagakurikirana neza ibijanye n'iyo politike bakina, n'ababahamagara, n'ababikwegaho, n'ababahenda ko babakunze, ivyandagutakiye.
guko ni ibintu bibabaje ariko cane cane jewe ikintu mvuga nuko abanyepolitike ntibakwiye gukinisha abakenyezi, ntibakwiye gukinisha igitsina gore nk'umupira, ntibakwiye mara iyo bagiye mu ntambara bagwana barushe bakabaka abagore, mara iyo batari mu ntambara naho nyene bashaka kwicana hagati yabo bakabituma abana babigeme, kandi ugaca usanga nabo bigeme babakoresha sabigeme bavyaye bagenda kuraba umwigeme umutegarugori canke umwari wa rubanda akaba ariwe baza guhitana bakaja kumukoresha mu ncamake nk'igikoresho cabo. Rero abanyepolitike bakina politike nziza, mwirinde gukoresha abakenyezi, mwirinde gukoresha abigeme, nubwo mwibaza ngo ni inzira yihuta yo gufata abagenzi banyu, ariko navyo n'ugutesha agaciro abo bana bakeneye kuzokubaka ingo, kandi mwimagine nk'abo bana bahindukiye ugaca usanga yahindukiye ubu umukazana wawe wahora umukoresha muri ivyo bintu, sinzi ko ivyo bintu wovyemera. Hanyuma ikindi naco abanyepolitike bakingira abana babo ntabwo babashira muri izo ngeso bazitwaramwo abana babanciye aho baba abavyeyi batagira ijambo mu gihugu. Ivyo bintu rero nk'abantu duharanira uburenganzira bwa muntu nukuvyiyamiriza. Umunyapolitike yashimye gukoresha abakobwa mu gutega bagenzi biwe natuma abakobwa biwe, natuma umugore wiwe, ariko abantu batari muri politike babareke bagira uburenganzira. Abana batari muri politike babigeme ni mubareke bigirira uburenganzira guko nabo bafise kazoza kabo. Hama abavyeyi mufise abana babigeme icarika mubabwire agaciro kabo, akamaro kabo, mwirinde zigandahiro mwarahiye, na cane cane abantu bo muri FPR zigandahiro zo kwiboha mwarahiye zituma niyo baje gutora abana banyu bakabatwara kubakoresha ivyamfurambi hirya no hino mu bihugu mudashobora kuvuga kubera mwarahiye nabi. Rero mwabavyeyi mwingingo mufata zibingingo zikingira abana banyu namwe zibakingira, murabe neza ntimuhave mudandaza abana banyu ku mashetani, abana banyu bandura ingwara, muzosaze ntimubona abuzukuru canke naho muwabona baba abana bagwaye. Ivyo bintu nukubandanya tuvyiyamiriza cane. Hanyuma abo bakobwa namwe nubwo babahendesha ayo amahera arahera, amagara afise agaciro kadasanzwe. Your life is very very important, more than anything you can imagine. Nico gituma badakwiye kubahendesha amadolari, badakwiye kubahendesha amadege, amatripu yo kuva ngaha muja hehe ku buntu. Ivyo vyose mu bitora ariko mwabanje kwiyumvira kazoza kanyu, kuko abanyepolitike bari temporary. Ubuzima bwawe ntabwo ari temporary. Abanyepolitike bari temporary, baraza bakagenda, abandi bakaza bakagenda. Umenye warakoreshejwe, impera n'impera uzosigara ubusaza bwawe bugayitse, abantu bakubona bakuvuga imyitwarire yawe ukiri muto, abana bawe bumva isoni canke abuzukuru. Abantu b'abagore n'abigeme ingeso zo gukoreshwa n'abanyapolitike muzanke muziyamirize. Ukaba ufise abana babigeme wanke wiyamiriza abanyapolitike bakoresha abigeme, ukaba nawe uri umwigeme nawe nuwanke wiyamirize ushaka kugukoresha mu nzira ziwe z'inyungu ziwe akoresha umubiri wawe. Imibiri yacu ntabwo ari igikoropesho, imibiri yacu Imana yayihaye agaciro kadasanzwe. Niba tureke abari twe duteka ingova. Abagore baje muri politike bigira inzira nimba badashoboye bonyene gukora politike badakoresheje igitsina gore. Mugire umunsi mwiza mwese, share and comment.